aha muri quartier zacu hariho henshi hatagira amatoilette. Ibiharo vy'imyaduhaye nk'umure w'iterere hari amaparasera arenga 1,700 usanga ari amaparasera ashika 400 canke arenga atagira toilette. Apana toilette zikoze amategeko atagira toilette. Aho usanga ahantu hamwe hamwe abantu musabye kano kanya kugira ko mbonye hari abantu benshi kumure bari mu ma organisation atandukanye, hari abakozi b'Imana, amashengero n'abandi. Ni harete murambarira hariho ikiza ca korera yadushwayemo, kandi ibiharo dufise intara yacu ya Bujumbura iragiramiwe ku rugero ruteye ubwoba. Ku munsi wa gatandatu twagiye inama n'abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, twasanze urugero korera yageze ko muri kwezi kw'icenda ruri hejuru niyo bita pike kuva muri 2020. Ikindi twabonye nuko no kuri kote iyo hakurya muri Kongo hakurya itorale ya Tanganyika korera iri ku bwinshi. Rero ndasaba ko dukurikiza amabwiriza y'isuku. Bimwe navuganya ko baba isuku amatoilette aha muri quartier zacu hariho henshi hatagira amatoilette. Ibiharo vy'imyaduhaye nk'umure w'iterere hari amaparasera arenga 1,700 usanga ari amaparasera ashika 400 canke arenga atagira toilette. Apana toilette zikoze amategeko atagira toilette. Aho usanga ahantu hamwe hamwe abantu bituma mu masashi bagaca baja kubeta muri amakaniro mwavuga mu nzuzi. Ni situation iteye ubwoba, bisaba ko twese tuhaguruka dufashanye. Dufise imbere yuko urugero rw'ikigeze kaco kiza rugabanuka ahubwo bihagarare. Aho bisaba ko mwese mugira ico gufashije. Rero hariho ingingo twaciye dufata bisaba ko abatwari bari ngaha impunzi bigisha abenegihugu. Ico batubwiye abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nuko mu gihe ca Covid nta korera yigeze ivuga mu gihugu, kubera zirya ngingo zari zarafashwe kuri Covid abantu barazikurikiza. Bana Covid cari kiza giteye ubwoba, abantu barayitinya barakurikiza amabwirizwa y'isuku bari bashizeho. Rero tubahamagariye n'ubu gufasha. Twasabye ko ubambere nk'ibi twatugira mu bamwe abantu baraduka ibyo kuramukanya bihagarare indamutso cyangwa indamukanya y'ikirundi amahoro birabaye. Ibi byo gukaraba twasabye ko twusura mu migenzo wa muco nuko dushiraho utudobo isabune ku mariye public ahantu hahurira abantu benshi, haba ku mashure haba mu masoko n'ahandi. Uvuga ko murabona mwese byagenze kandi tumireje aho twatanguye igihe c'imvura. Imvura atagikozwe aho mu mitigiri batubwiye biradoga cane. Rero aho rero dufashanye kumbure mujejwe abantu benshi mudufashe kubifashije kugira kuko iki kiza tukirwanya. Kumbure batubarumikira zimwe n'izo ngingo ku byo buhinga bwa none za WhatsApp zande kugira mudufashe
kwegera bene igihugu kugira bamenye ko ikiza ca korona cadushwayemwo nyuma ko n'imwe yose y'igihugu bambaye intara ahababaye cane ni ngaha Bujumbura no mu Cibitoke n'ahandi rero turindire yuko abantu bapfa beje hamaze gupfa abantu 6 abo ni benshi ntawo kwifuza ko twokongera kw'abandi.